ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Imboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa, ari amakuru abavugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano, izivugwa mu butungane, ikibano, intwaro ibereye, agateka kazina muntu n'ibindi vyose biba bigenda bivugwa irya nino. Inama nshingamateka y'u Burundi yakoranye kuri uyu wa 17 z'ukwezi kwa 11 2022 yemeje umuhuza w'abarundi mushasha. Uyu nawe akaba ari Aimé Laurentine Kanyana. Aimé Laurentine Kanyana hari ivyo mutamuzi ko, ariko hano none hari ivyo mumuzi ko. Tugiye kugaruka kuri bimwe womenya kuri Aimé Laurentine Kanyana, igenwa ryiwe, ico rije gufasha abarundi basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitari bike, ibibazo vy'ihungabana ry'agateka ka muntu, ibibazo vy'ubukene, ibibazo vy'ubutungane bugoyagoya n'ibindi bibazo bitandukanye biri mu gihugu. Turaza kubibabwira rero vyose, tubabwire ivyigenwa rya Aimé Laurentine Kanyana, tuze kubabwira kahise kiwe, ukuntu yakoreshejwe mu mwaka w'2015, ubugenzi bwiwe n'umuhisi Petero Nkurunziza, ivyo agiye gukora kuri ubu nico abantu bomwitega ko vyose muraza kumwumva. Turaza kubabwira ico Aimé Laurentine Kanyana avugwa ko kubirabana na dosiye y'ipfungwa rya Hussein Rajab, n'ukuntu yoba yaragize uruhara muri iyo dosiye. Vyose muraza kuvyumva muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Tuze no kubabwira ivyo Aimé Laurentine Kanyana avugwa muri 2015 ari mu bacamanza bakoreshejwe cane mu kwemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gihuye n'ibwirizwa shingiro kandi atari vyo. Turaza kubigaruka ko kuri kahise ka Aimé Laurentine Kanyana. Turaza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, twibaza uwashigikiye wanyangwa ry'ibwirizwa shingiro, uhagarikiye ipfungwa ry'akarenganyo ku barundi indiri, wafashije abanyakibi kudahanwa, wasizeho amategeko acinyiza abarundi, yoshobora kuba umuhuza w'abarundi koko? Ivyo byose muraza kubimenya muri ano makuru, vyose twamaze gushira ku murongo, muraza kubikurikira. Ngivyo ivya Laurentine Kanyana yagizwe umuhuza w'abarundi. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabonze ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Ano makuru tuba twayatohoje irya nino, hari bavyagiye biratangazwa n'abategetsi, hari amakuru duvana mu masoko yacu atandukanye, hari bavyagiye biratangazwa n'abantu bamwe n'abandi, bivugwa mu bimenyesha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi, n'ayandi makuru yose ubutegerezwa kumenya n'ahandi woyarondera atari kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Kano makuru tuyatangurire kuri ivyo nyene vya Aimé Laurentine Kanyana. Nuko twari twabibamenyesheje hirya y'ejo, Aimé Laurentine Kanyana niwe yemejwe n'inama nshingamateka umuhuza mushasha w'abarundi. Abaye ombudsman agira gatatu inyuma ya Mohamed Rukara yabaye muri ico kibanza kuva mu mwaka w'2010 gushika 2016, na Edouard Nduwimana yatanguye ayo mabanga y'ubuhuza kuva 2016 gushika uno mwaka wa 2022. Ubwo Aimé Laurentine Kanyana arafise ubwigenge bwotuma ashobora kuba umuhuza koko wa leta n'abanyagihugu barenganywa na leta? Ico ni ikibazo bamwe n'abandi bibaza. Yatanguye kumenyekana mu rubanza rwa Honorable Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD-FDD. Ico gihe yarasugijwe mu mwanya muto, ajanwa muri sentare ntahinyuzwa,
araheza aba mu baciye urubanza rwapfunze Hussein Rajab kugira yigizwe kure ya politike. Kanyana yafatwa nka somambike wa perezida Nkurunziza, araheza aca urubanza rw'umukeba akomeye w'umukuru w'igihugu. Inyuma y'urubanza yahawe agashimwe ko kugenwa muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, abifatanya no kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Aimé Laurentine Kanyana ari mu bacamanza bakoreshejwe cane mu kwemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gihuye n'ibwirizwa shingiro kandi atari vyo. Mu ntahe yiwe Silivere Nimpagaritse yari icegera c'umukuru wa sentare hejejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, yamenyesheje iterabwoba yakorewe n'uruhara Aimé Laurentine Kanyana yagize mu vyakozwe n'iyo sentare. Agashimwe ka Aimé Laurentine Kanyana yaronse kari ukugenwa kuba umushikiranganji w'ubutungane mu kiringo cose c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu gihe yari umushikiranganji w'ubutungane, ibihumbi vy'abarundi barapfunzwe bazira ivyiyumviro vyabo. Ubutungane bw'u Burundi yabuhinduye icumba kindi cigendereza ry'u Burundi, aho ryo ryategeka abategerezwa gupfungwa. Ubutungane bw'u Burundi yabuhinduye icumba kindi cigendereza ry'u Burundi, aho ari ryo ryategeka abategerezwa gupfungwa n'abadakorwako. Mu gihe abakenyezi bariko baridoga ko bafatwa ku nguvu mu bihe igipolisi n'imbonerakure zaja gusaka amazu mw'ijoro, Aimé Laurentine Kanyana yaciye atoza itegeko ryemera gusaka ijoro, ashiraho n'isakwa ry'amatelefone. Mu gihe impahazwa zariko zitwara muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI, Aimé Laurentine Kanyana yakoze ibishoboka ngo Uburundi buve muri CPI. Yari yiteze ko CPI itazugurura amatohoza bamaze kuyivamwo, ariko vyabaye imfa gusa. Washigikiye ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro, uhagarikiye ipfungwa ry'akarenganyo ku Barundi indiri, wafashije abanyakibi kudahanwa, washizeho amategeko acinyiza Abarundi, yoshobora kuba umuhuza w'Abarundi koko? Kubona inyuma ya Edouard Nduwimana urwo rwego ruhabwa Aimé Laurentine Kanyana bishimangira amajambo ya Perezida Ndayishimiye, aho yavuga muri 2020 ko urwo rwego ataco rumaze. Basomyi mwiteze iki kuri Aimé Laurentine Kanyana? Mumutekereye ubuhe butumwa? Bamwe n'abandi bagiye bagira ico bavuze rero kwigenwa rya Aimé Laurentine Kanyana. Ati reka turindire gusa, ndazi ibizokorwa vyose muri urwo rwego bizova bati ibizokorwa muri urwo rwego vyose, ati ndumva ari hatari gusa, mwipfurije amahirwe masa. Uyundi ati Imana imuje imbere, ati mbega yemwe mbaze ko ari umudamu aguma yitwa ombudsman canke aca yitwa ombudswoman. Ubwo rero kuko izina nyene ari ombudsman azobandanya kwitwa ombudsman, ntabwo tuzi ko ashobora kwitwa ombudswoman, ntabwo ivyo tubizi. Ati nta gitangaje, ndemeranya na perezida, urwo rwego ntaco jewe mbona rumaze. Ati ivyo vyose azobifuta, hama abumuhuza izina ribe ry'umuntu, ivyakahise nikahise nyene tubimurekere. Nyakubahwa mwomfasha mukambwira ibikorwa vy'umuhuza w'Abarundi, je kugeza ubu sindatahura rore y'ico kibanza. Ati tuzomumenyera kuvyo akora, amahirwe masa turamwishimiye. Ati nimba bimeze uko niyigarure. Ati politike Yesu ntibijana
akora politike, ati ubutumwa bwe ntabwo busigutse neza, biragoye ivy'ubu kuronka uwutogwa aharanira inyungu z'umuntu wese, wapi baharanira inyungu za bamwe bamwe kweri. Ati nibatware uko bavyipfuza, twe turatabarwa n'ukututega bakatwumva, vyose n'ivy'isi nibirambire. Yundi ati ntawamenya urw'umwe rukamweyera. Ati ntaco nshimye kuvuga, ati naja mu mabanga agakora ivyo ajejwe niho tuzomenya ico tumushima canke tumugaya. Ati none muri make umuhuza ajejwe iki kw'ibintu bidasiba kuyangara urwo rwego naho rwovaho, kuko umuntu azomwumva mwitorwa gusa. Ati ivyo umuhuza vyo biragoye, ikibanza nticari gikwiye kubaho, cari gikwiye ahari hano navuze izina. Ati none ivyo bemeje twobihindura ko iki? Ati turindire turabe ivyo uyo Aime Laurentine Kanyana azokora. Ati urwo rwego rukwiye kuvaho kuko ntaco rutumariye, mbona tuguma turenganywa n'abadutabaye, nukonona uburyo n'amafaranga y'igihugu. Uyundi ati ndamwifurije gukora ivyo yipfuza vyose. Impinduka nini ntituziteze ku muhuza, ahubwo nyir'icubahiro perezida niwe tuba tubonamwo ko ashobora kugira ivyiza. Je politike ntimumbaze, nukurindira. Ati nikundira sport gusa, yaba amakuru ya Barcelona, Man City, PSG na Aigle Noir n'intamba mu rugamba nagira ico mvuze. Ati nta kuganza kutava ku Mana irashima ibikorwa vyiwe nakomere. Uyundi ati niyifungurire akanoti nta kindi. Ati abantu basengera igihugu baguma baronka abasengera igihugu baguma baronka akazi. Ati ahananiye inkona ntiharuzwa n'igihuna. Ati urukundo rumwe mu Barundi n'Abarundikazi, bisigaye bica vyikora. Ni byinshi cane mwagiye muravuga kuri ino nkuru y'igenwa rya Aime Laurentine Kanyana. Ndakengurutse cane kuri mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Y'amakuru yose abavugwa kandi ushobora kuyaronka atari kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Ibihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.